Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'imigani 28:13 haravuga ngo uwupfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazogira umugisha ariko uvyihana kabireka azogirirwa ikigongwe. Dusangire ijambo rivuga ngo Emera ikosa. Abantu muri kamere kabo barakunda kubaho banyegeza amakosa, mbere umuntu akihuma amaso kugira ngo ntabone canke ngo ashire ku mugaragaro ibiri muri we bitagenda neza. Mbere kenshi abantu barakora amakosa bakibaza ko abandi batayabona, kandi by'ukuri hari igihe umuntu akora amakosa mwibanga akayakora mwibanga ku buryo ata muntu n'umwe abimenya. Ariko nagira ndakubwira yuko Imana yoyo atana kimwe ushobora gukora kibi ngo ireke kukibona, mbere na vyiza irabibona. Imana ibona vyose. Iyo ugomba kuvuga ikintu kibi iba yakibonye bikiri mu vyiyumviro, n'ibyo dukora bibi iba yabibonye bikiri mu vyiyumviro. Rero uzogerageza kunyegeza abantu ariko Imana yoyo iba yabibonye. Munshuti yanje nagira ndakubwire ngo amakosa ducamwo yose burya bategerezwa kutwigisha. Umuntu yemerewe guca mu makosa canke gukora ivyaha ntibimwigishe n'umusazi, kuko umusazi ni waba adafise ubwenge kugira ngo amenye ngo nakoze ibi, kugira ngo amenye ngo vyanyigishije iki canke kiriya, kubera atabwenge abafise. None wewe kuca mu makosa ntakwigishe, erega ikosa ari kwigishije nusubira kurikora ubugira kandi. Abantu babandanya gukora amakosa yayandi nyene kuvuga ko abatabigishije uwo bubaye umusazi. Ndakwinginze burya gutahura ikosa ryawe vyibanziriza kwihana, kuko ni ushobora kwihana utayemeye ikosa. Abantu kutemera amakosa bituma batihana. Urahiriwe wewe ufise umutima umenetse, iyo ukoze amakosa ubibona hanyuma ukavyemera muri wewe, mbere no kuvyatura ukavyatura hanyuma ugasaba n'imbabazi. Umuvyeyi ku mwana wiwe ni wabizi, iyo umwana yakoze ikosa ntaryemere wumva wo mukubita ukabandanya umukubita ukamugirira nabi. N'Imana niko bimeze, iyo tutemera amakosa Imana irababara cyane, ariko umuntu yemera ikosa akihana aragirirwa imbabazi hanyuma umugisha w'Imana ukamuzako. Nuko rero tuba abantu bemera amakosa.